nimba niwiganire kanyana Imana irakuzi reka kurira ntacyo wihebura kanyana mwana wa mama Imana irakuzi none bisigura ko none okubita none nuwo nokubita wewe siko je nabaretse kuguma ndababuza amahoro rero usanze ngayi wanje uri kurambuza amahoro kandi bwaje hari kintu kigenda yenda gukojeje umva ntiwumva ko akoze nikosa nawubwiye yuko mbabarije gusa natsi umugabo akujije gukora ikintu cyukire kandi ushobora gukora umugabo ni giki umugabo ni giki agukura ku muryango agukura ku muvyeyi kanyana uribagiye ukuntu wari umeze kanyana uribagiye ko yakugaburiye mama uri umwana muto nyaguca mama we yagutaye yaguhevye akagenda urashoka bagira ega nabo bavuze ko umuntu yibagira niyo yaba yaravuye Burundian ukabise ko mama cy'umuvyeyi Nita bakije kibazo cyabaye mama ndazibuka tuvugana neza habicanye gusa habicanye nta kindi kwicana ehe nyica najo nyica nkerera ukure ko nidose he nkerera nkurako mbega umuhunga watinyiki koko twarimenye ko murabicanye karuhariwe mbe ntibaraza ngo baryoze byose baratubeshe bwo ntabwo nsitwe twamwishe ni Vincent yabikoze ubeshi ukuzuyemo nta nico nyemeza ko ari Vincent kuko n'umunsi nza ngaha warahakanye ko ngahari wawe umbwira ko ari ku muntu waje kurara bazi ko umuntu atohamenye rero nahaje nahicaye ndabuhankura asicegariwe va mu maso shamucaye ngaho mve hejuru nta n'isoni ufise ga yagagenda gukuriye umushinzi ubuguru ngaho nshinze mpamagaze hejuru nta n'isoni ufise ega nahari mu rwawe je nta jambo wongirako je ndi mukuru wawe sha ivyo ugira byose uzomenya ko je nakuboneye izuba shenzi David Gogo gusa Burundian ndakusaje ngabatetse ko mama ndakubwira nabi sinayikora kuri kubarisha reka sha numve ko ntuje numve iminsi umaze nawe ugaramye ngaha numve ko nanjye ndi happy haza kondera amazi ukayanyima sha ukayanyima ntahangayika mwibarabara nyina mu mpamvu usabiriza nawe uri ngaho ugaramye ngaha ndakubwira mubona ko nati no muzi hari umunsi nzoza ngukuramo iryo jisho nshatse kukwereka ko atana amawodo atana hamwe washobora ngo simenye ntimenye amasubira cyangwa nindo kumuko nizuba nkaza dodo ngo simba ngaha Kanyana we Kanyana sha ntugaya nabwo Kanyana kagende shanzo kugarukira ntugira ngo urubigize umuhinga hingwana n'uwundi Amazing baby. Babe, what happened?
Be umwana aragwaye. Uragwaye. Okay, ndabizi ko ndumucumuzi n'umwana w'umuntu. Hari jambo ribi no nakubwiye. Okay, nimba cha jambo ribi no nakubwiye. Woba wajyanye ku murango yatinzo zimbi. Okay. Shaka kumenya be. Ni kiyo kibazo ufise? Be. Ma, ni kiyo kibazo ufite? Urabizi neza yuko iyo ubabaye na jinda babara. Iyo ugize agahinda naje agahinda ndakagira kandi gakomeye cyane. Mbwira mama. Ni ingorane ufise? Wakumbuye kandi kujya hanze. Ndagutwara kuri piscine. Ukumbuye kujya koga kuri piscine. Mbwira ni iki kintu ushaka? Be WhatsApp no kuratemba. Urazi neza ko nagusezerana ko ayo maso yawe atazokwigira atemba kwa mosozi. Mukabura buri kurarira. Mbwira ni iki kibazo ufise? What inde? Glory yakoze iki kandi? Yafuye byagenze gute? Oh. Yagize kuba umwicanyi ndinashima barandetse baranguza ariko ndajya kubahanisha n'ingene ndababarira. Kuko yere gusana bibure bazi no kumubita ari kumubita. Yego kwiri. Ni gute umuntu ashobora kugukubita agusanze mu nzu iwawe? Ni gute umuntu ashobora kukubuza amahoro agusanga mu nzu iwawe? Kwereka wama wigira ka baby misi yose. Be va muri ubwo bugugu. Ni gute umuntu ashobora kugusanga iwawe akagutuka ukananirwa gufata n'ikidaje mu menagure, ukananirwa gufata nibuye umukubite, ukananirwa gufata n'ikintu kimwe umukubite. Be ndakubwiza ukuri iyo ansanga ngaha nari kumumenagura. Nari kumucwaragura amakofi. Yari kumenya jewe Berahino, Papa Samuel, Papa Harerimana. Yari kumenya ko ndi umugabo. Urabona? Bavuga nari kumukubita ko nari fise umwana. Ndabugwana nawe fise umwana ari gutera amajambo nawe. Ko kutamutuse cyangwa uko mindura abantu bazi kugutabara. Hama nko minduru kandi uzi ko tunyegeye n'ubundi. Ngo minduru niyo mpamvu rero je ndiko ndavuga ni ntegerezwa gukora uko bishoboka ko sukuri kuje ahabona. Hamabe ntugire ikibazo sivyo, don't worry, okay? Don't worry, ntamvura idahera. Sawa? Ico kimwe gusa ishonzi gusa nimba gutuka nuko abona yuko ari ikintu murenze. Umuntu nashwa kukuvuga, umuntu nashwa kukwandaza atabona yuko umurenze. Ya be wora murenze uri mwiza kumurusha. Wowe urafise umugabo, wowe arubase gwiwawe, mugabo we papa w'umwana ntawazi, we nigeze yubaka. Niyo mpamvu kira misi yose yamakugwanya. Be iyo umuntu akugwanye mu buzima nuko ababona yuko umurenze. Okay? Don't worry mama. Okay, don't worry. Okay. Be urazi neza yuko yurkurarira ugaca wonse umwana nawo ko akugahinda ufise umutima nawo ko akagira. Don't worry, okay? Yes mama. Mama I love you. Okay? Mama wala nijewe mara umwana munini ngenda nkabuto. Okay? Reka mavi ngende kugura stock. Sawa, reka ngende kugura stock nzane nga izo mari imisi. Sinzi usubira kandi kuzandagenda. Nagusezeranye ndisire. Ngiye kugura stock ya nyuma ngire nga hama sinzi usubira kandi kuzandagenda. Okay mama? Promise me yuko utasubira kandi kurira. Nuza gusubira kandi kurira? Really? Nokuri. Sinzosubira kuva ngaho. Urikurarira Samuel na wagacarira Harerimana nohozande wewe cyangwa umwana. Okay, reka je ngende kugura stock. Sine ngaho mu nzu sinzosubira kandi kuva ngaho. Okay be? I love you. I love you. I love you be. Okay? Hoje. Urasinziri? Kanya kuri.
Nende mama. Usinzi sio kutoka kanya. Umwana nani? umwana araryamye ariko ndetse uko bagiye kuryama hasi arashaka ndamuhe kubera nyemereye kuryama hasi n'imyaka Iwe. Uranzi mbibaye. Aho mu mutima utekana habaye iki? Mu mutima wawe nta kintu mbasha hindutse mu mubiri basi. habaye ikintu Umugabo wawe bagiye kumufunga. sa Bamutwaye ku izone. byagenze gute Twari mu kabari na Vincent. Rero sinzi ukuntu abonye umugabo wawe. Baje batangura guterana amajambo. Vincent atera iki? Amajambo umugabo wawe. Kumutera amajambo. Nimba ishavu ryaduze sinzi. Acha barashwana. No kugwana baragwana. Acha kumindura avuga ngo mwicani ngo mwishe kandi. Abapolisi bakomeretse. byagenze gute no kutamuvugira n'ibyo Hari ibyemezo dufise. Ega jidiri mwampaye sindayiheza ngo tuzane ibyemezo. Kandi ijya kesi irakomeye. Hajya je ngiranye n'umuntu. Usanga cyane ibisazo barakwiza. None kesa y'ubwishanyi si mu mpimba. Ni imyaka ingana. Ntuyizi? Cyagomba kuseye. Cyangwa kesi murabe nawe bagufunga. Kuko umugore n'umugabo bakoze amabi mwese niko bafite. Niwe yangara. Imana izobikora nyine gusengera nyine azogaruka. Gusa nyine mvuze ati reka nze ndabikubarire. uretse ko umaze iminsi ugenda aho hanze ubona nabwira nde basi kugira ngo njye kumumarira kumuvugira Umukura he? Erega kuko ikiziga babitoye mu nzi wanyu nta kindi kintu boshobora kuvuga. nta n'ikintu kimwe visi atari bwakubanira cyangwa se Nta na kimwe gusidire rega nibukebwe. Narashashika ndabwira ngo ni mugatugeze kure ukuri kuzomba. akwege aho kuri kunenza ibibazo gusa n'amanamu bari manzu urindire reka kugenda Nta kundi byabaye biba byabaye gusa n'umusenga nta wundi muti kuko nawe ugiye bashobora guca bagufunga kuko kesi yagiza mu mugore n'umwe. Icara nawe usenge ni inzirakarengane Imana izomuburanira kuko nta muntu n'umwe ufise woronka amuburanira. siko w'ikibazo kibyemera ko unanze kujya kumufunga Mutegereza kumufunga gusa nyene azofungwa ndabyizeye kuko ni inzirakarengane kandi wihangane. yaba abagore n'abagabo bafungira hamwe njye nabikugera kuko n'ubundi nari basigaye ngahana None ugiye woce mufungutse nawe bishabana. Ega nawe boca bagufunga. Wumva umwana nawe aje mu mpindana. Uje no mu marayi. Aho gico no guhanura. Tekana utuze. Umusengere gusa inje kurondera basi umuntu yo kuburanira si. Ndondera mu avoka, ndondera mu avoka kugira ngo abigufashe mu kuko nawe urazi. Urubanza rwarondera neza. Wewe kumaha nje kumukuronderera. Cyese reka ndavyibuke musivi. Wenda za ndaguha amakuru. Kandi wihanga. ndagusabye wibaga ikibi cyose ndabanira nuko Nta kibi wamuri. ubifashe Ihangane jewe ngiye kubikora. Noneho sinete reka ndi kukurondera mwavu. Sivi. Ariko nusigarurarira wihangane ukomeze kumusengera bari uri kurarira abisengesha uduza mu ijuru. Weba. umubabaro n'agahinda kanyana se ibyo waremewe ntucure intimba ntiwiganire kanyana Imana irakuzi reka kurira ntacyo wihebura
umuntu w'umugabo nkanje ndashoboye reka agakome gahereye ndakereke yuko jewe ari je ndi umugabo nawe ari umushenzi ari umuhimbiri abona Listen fresh mani wabaye umusazi cyane je sindi umusazi umugabo nka je ndi umusazi none mani je ndi umugabo w'ijambo n'ijunja gahezeyo ndagasizeyo karayeyo uri kwanchanga wewe usike uri umusazi gwende uri kunyibara mara Iki. reka mama cyangwa zawe wamaze kwivanga reka wenda azi yuko usanga uzuvuye hahandi hari ya ruguru uno munsi Berahino urumva yamaze kubona neza yuko jewe ndi umugabo wa Kanyana mani wamwishe cyane bampamagaye nje kumuburanya nase yaraye mugasho akaye kumva miyamfata mukanigo jewe mani ari ndani Berahino ari mugasho ibyo ni ukuri cyangwa uri ari ndani Berahino kandi ikindi kinacu ngomba kugerageza uburyo bwose aje mu mpimba ahereyo mwibuye ahereyo ndamusizeyo canke yarayeyo nubu bari bampamagaye nagarukiye ku muryango w'agasho ndasubira inyuma abanze akarye neza fresh akumbe ubu rero ashitse ku ndoto zawe mani urashitse ku ndoto zawe umviriza Kanyana ngira ndamutahe mani ngo amenye aragusekara yawe jewe urazi kuba uri umugenzi mugivyo sinobigushikikiraho kandi sinoguha icizere na gito burya ntabwo yo Kanyana yokwemera atagukunda bro ntabwo yokwemera nubwo ntuzi yaja mu gasho ntibikunda bro umviriza Kanyana niyarara iminsi ibiri inzara umunsi ugira gatatu ndaza zondondera atandondeye naho nkoremo aye yose nawe n'umugabo we wagiriki amusangeyo man bone chance kabisa mugabo sindakwijije na gato ariko je urazi ko namanda kugira bone chance ndabizi ko utagitora itiro guma wiyumvira ama strategy yose ashoboka man ntabwo mugabo sindavyibaza navyibaza waruzi ko Berahino no murata mugasho warubizi sha cyo ndacemeye mugabo sinibaza ko bizokunda gusa courage man je naiko nigira haruguru burya naje nigira iminsi ndi mu bibazo ndi mu bibazo man umugore je urabizi yaragiye iwabo sigaye ndi nka akanyoni kari mu kirere ntuzoyitwarira hejuru nk'imboga y'imbata wiyumvire yuko bitazokwama byagenze man we ntuzi waramenyereye kujya kuntu yuko ukacumara iminsi utagirane wowe numva ko ari ikibazo man Adirike. wowe nuriko wiruka kugira ngo uronke je ndondera uwo nkunda none abantu bari mufise mu nzu agakunana kubungabunga byabaze Kanyana yari mu nzu wiyumvire yuko ntamubungabunga ivyo nivyo ucibaza nawe rero ndani wamushikana uzocugira hano mugabo ema wapi iyo mission ni gabanya izokunda mani nubona ko wagize inzobe nyinshi kubera pompompo nyinshi jewe azoherayo mama yangu azoherayo kabisa urasinzira uragaramye neza uri muri starehe umwana w'iwanjye mbe wicaye ngaho utazi yuko Berahino ari mugasho karibu ayi none yanyishe we wagaramye neza nta ngorane n'imwe ufise ubona ukunda Berahino abandi abagabo babo bafise ikibazo barababara je ntababaye urwo ruko ni rwa rukundo wamubwiraga nzobana mu mahirwe no mu magorwa uzi ko yari hacari wibaza ko mugashorera ari muri paradise ijya ni paradise ari ijya ni ijuru natuntuye Berahino wanje
ibyo bayinashaka ko byoba ndondera amahera ndarasansanira nje nje kumwopeza ndeko ndamugongo nyarutsa aha ndatuntuye zana amahera nyarutsa ndebe ko byokunda akamukura amahera adutunga sitwe tuyatunga n'ukunda kubyicukura urabona iyi nzu uyibona hari amafaranga acuruza hano niyo bintera gurushinge sinobyemera n'ukuri ni amafaranga nzahana nani ubwo nzi ko tuyafise wohamenya gute umaze iminsi imbere najya akora buri kintu icyo cyose ngamurira ruko nta kintu ibintu bijyanye n'amafaranga aratinahera wumva itunga yagikorera ritwara mu gasho kanyana reka kunkora mu nkovu aha ndatuntuye bavuga ko ndeka kugenda kumuraba ndabibona menye yuko nanjye ngiye ndwaraye n'umwana baca badufunga amazi nta n'undi muntu gutwaye kubaga muri ino nzu bafunze berahino bafunze abagabo bose iyo umenye ko berahino gufitiye akamaro aha ubu uriko ntabwo uba ugaramye kidahinduka n'ijambo ry'Imana sinanzi we ku Kanyana berahino yagira ingorane nk'izarimo ugaca usinzira mu ntebe ukagarama hama izi ntebe uzihamagare berahino zikwitabe izi ntebe uzihamagare berahino umwana mbega ujya mwana ntakeneye kumva akayacu ka papa wiwe sensamira arabutse sagenda kuvuga ko bwije ukuri umuntu nzi n'amafaranga mufise nanacu mu by'ukuri yawe aha Kanyana nirabura ukabona umwana wanjye arafite mu ukaraba ruguru rimba arinjiye nawe uca umusanga kubera ko habo nibaza yuko ari uyivu wagize wibaza ko ujya mukobwa yari afite sida y'amahasa yariguye kandi ibibazo byose byabaye warabibonye nukuri Imana wo mwijuru niyo cyabo ukabona berahino wanjye arinjiye mpimba Kanyana nukuri nawe uramukurikiye ndakora ibishoboka byose sinemera ko berahino aba mu gashoboye senge nibishaka ko bihariye cyangwa mu gashori cyo kwa abagore ndabazi abagore yicareko uze berahino arazi ukuri kose nawe urakuzi rero musange no mukubane mu rugo mukuri ndakurahiye uramusanga mu mpimba we gusa akoze akaguru mu mpimba akakabimika amunzira wiganire Kanyana imanira kuzi reka kurira ntacyo wihebura Kanyana mwana wa mama imanira kuzi akusubira inzira no kwinginza mbere yawe ndabigeze gufungumitse n'agahinda Kanyana se icyo waremewe ucura intimba ntiwiganire Kanyana imanira kuzi reka kurira ntacyo wihebura